Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki ku kigabane cyaho cya 29 kuva ku karongo k'8 kugeza ku ka 13. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ugufasha aboro. Ariko urihanganira umukene, ntuzomutevye mu kumutabara. Urafasha umworo wisunze ibwirizwa, ntumurungike iminwe igaragara kandi ari mukene. Hereza amahera yawe kuri mwene wanyu no ku mugenzi, hako agwira ingese musi y'ibuye akaruhira kononekara. Koresha itunga ryawe wisunga amabwirizwa ya rudasumbwa, gutyo rizokugirira akamaro kuruta inzahabu. Pfundikirira intabaro y'aboro mu bigega byawe, niyo izogukiza ibyago byose. Izokurutira inkinzo ikomeye, ikurutire icumu riremereye mu kukugwaniririza umwasi. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Aleluya, amen. Ugufasha aboro. Mu gitabo ca mwene Siraki turazirikana uko twofasha aboro. Akarongo k'8 karavuga ngo ariko urihanganira umukene, ngo urihanganira umukene, ntuzomutevye mu kumutabara, ngo ntuzomutevye mu kumutabara. Ijambo ry'Imana ritubwira kwihanganira abakene, hanyuma kandi ngo ntitukabatevye mu kubatabara, kubera urashobora kuba wipfuza gufasha umukene ariko kumbure kandi ufise ibyo womuha ukamutevya, kandi icyo gihe canke umukene akazi wawe ukamurabira rirari kuko mu nzu wifitiye abandi bantu uri kurakira, ugateba kumuhereza utwo kurya kandi ashonje. Canke se nobisigura mu buryo bwinshi. Reka tuje ku karongo ka k'icenda havuga ngo urafasha umworo wisunze ibwirizwa, ngo urafasha umworo wisunze ibwirizwa. Aho ugiye mu wisunze amabwirizwa y'Imana. Imana idushaka ko, Imana ishaka ko dufashanya canke dufasha aboro, dufasha abakene twisunze ibwirizwa. Ntumurungike iminwe igaragara kandi ari umukene, ngo ntumurungike iminwe igaragara kandi ari umukene. Hariho umuntu kweri aba ari umukene akaba yoza ku irembo ryawe akagusaba, kandi nawe umukene atorinda kugusaba, uzi neza ko ari umukene, muhe atararinda no kuza kugusaba. Umuhe kuko ari umukene, atararinda no kuza kumusaba, atararinda kuza kugusaba. 10 havuga ngo hereza amahera yawe kuri mwene wanyu no ku mugenzi, ngo hereza amahera yawe kuri mwene wanyu no ku mugenzi. Umugenzi muha amahera, mwene wanyu muha amahera. Mu yindi mvugo, hariho abantu benshi, bene wabo canke basaza babo canke abantu bo mu muryango bahangayitse, abana batakija kw'ishure, kandi mu muryango hariho abandi bantu bafise uburyo. Hari ibintu bihora bibabaje, hari ibintu bibabaje kuba mu muryango mwavutse muri abana 5, ugaca usanga umuhungu mukuru baramushize ku ishure,
umukobwa mukurikira ntibamujanye ku ishure, yabaye uwo kuragira no gufasha abavyeyi kurima no kurera abatoyi biwe. Abandi bana batoyi b'uwo mukobwa wo hagati cyangwa uwo muhungu wo hagati, kuko si n'umukobwa gusa ari n'abahungu bacinijwe batagiye ku ishure, bashiki babo barabajanye ku ishure. Ugaca usanga mu muryango yarabyuka akaja kurima, yarabyuka akaja guteragira, akaba ari wateka, akaba ari araba abatoyi biwe canke akaba ari wagirira neza abakuru biwe. Ariko bene wabo canke basaza biwe barize amashure, barahejeje, ntibibuke ko bize ku nguvu za mukuru wabo canke mutoyi wabo wewe atagiye ku ishure. Kubera hariho abavyeyi baraba bakavuga bati turabakene, reka dushire naka ku ishure, canke akajya kana kagahererezi kakaba ariko bashize ku ishure, canke tujya twanyuma abaje bakuru nabo batagiye ku ishure. Ariko ugaca usanga mu muryango wa undi yagiye ku ishure, yari yabaye dogiteri, yarabaye misitanteri, yarabaye perezida, yarabaye buramatari, yarabaye ikintu runaka, mugabo ntiyigera yibuka abatoyi biwe canke bakuru biwe bavoma amazi yo akaronka yo yogaja ku ishuri, bateka agasanga vyahiye bakarya. Hari n'abahora hari umuvyeyi nibutse yamantera inkuru ukuntu we yagiye ku ishure, bakuru biwe batagiye ku ishure, na bamwe muri batoyi biwe ntibagiye ku ishure, ariko we yaragiye ku ishure. Rero uwo muntu niwe yamantera inkuru uti jewe sindanazi nyene nagiye ku ishure, ati mwene wacu mukuru wanje niwe yamperekeje, ati niwe yagiye no kunyandikisha, ati ndi mutoyi na nuwo mwene wabo yari mutoya ariko we bamaze guca ubwenge, ari waza gufasha abavyeyi kurima niki. Hanyuma mbonye imba hari haje abantu b'abazungu niki bavuga abana boja ku ishure ngo aragenda aramwandikisha. Hanyuma rero ngo yahora muheka ngo epfo yiwabo hariho n'ahantu huzura amazi imvura yaguye, ngo uwo mukuru wiwe yaramuvyuka nakamubwira karaba, nagira mvuge mu izina ryiwe ariko sinorivuga, karaba ubu n'umuntu w'umumama akuze afise n'abuzukuru w'inshuti yanje nyene twisanzura nako. Rero iyo turi kumwe abantera inkuru nyene uko kuntu yagiye ku ishure, mbo akamuheka akamujana akamujabutsa nyahandi, agaca mu impamba ati genda rero ku ishure, akagenda. Urumva rero uwo muvyeyi niwe bambwira ati je n'ukuri, ati rero naciye mba umwana z'ubwenge ku ishure, ti muhiri wacu ntacyo ntibibaza ibyo ari byo, ariko babona ndabandanije, ndavumye ndagiye mu wa kabiri, ndagiye mu wa gatatu, none haje konkuru ndatora. Rero uwo mumama urumva ari mu bantu bize mbere, kuko ari nko mu myaka 50 na hafi 60. Rero abampera inkuru y'ukuntu yize. Rero arakunda uwo mwene wabo. Mwene wabo n'umukecuru mukuru wiwe aramukunda. Nanje rero hari gihe nama ntekereza oya ko batugiye muri byinshi. Bana b'Imana rero ca wiyumvira babandi nabo bene wabo canke basaza babo bagiriye ibyo, kuko ndazi n'abandi mbere bari ngaha mu bihugu, ndazi umuntu ari mu bihugu byo hanze, abantu si umwe si babiri, ndazi abantu bari mu bihugu byo hanze iyo bagiye mu Burundi baca baja mu mahoteli y'Ubujumbura. Hari uwo nigeze kumva afise abandi bamwe mu muryango bize, n'uwundi rero atari yarize wo mu misozi, yumvise ngo umuntu w'iwabazoza arashira uduhuzu mw'ishyashe nawe amanuka i Bujumbura, aja no ku kibuga cy'indege ngo agiye gutegera ngo abantu b'iwabo bavuye muri za Buraya. Baramufashe nabi nyawo umuntu arababara. Uwundi umwe mutoyi w'uwo wundi, kwanza bamwe bari n'abakobwa, mutoyi umwe yarize, nawe yarize ariko ari mu Burundi, abonye uwo mukuru wabo wa bose aje nawe
ngo amanutse Bujumbura ya telefone ati nashaka mu ndangire ingene ndibushike ngo igibuga cy'indege aze kuhagera nanje ndahari ngo ariko ngo wewe ni ndagukuye mu ngo ntube waraguma ruguru ngo niyo gusanze urumva ari nyene urabe ibintu mwisuka bona biratwengeje vraiment kuko umuntu yize yaciye ku ntebe y'ishure azi kwambara neza azi kwambara ikirato kiza erega n'utaciye ku ntebe y'ishure wo mugira neza ukamugurira ibitenge byiza n'uduhuzu twiza agasa neza ariko ugaca usanga muriko murinuba ujya yabareze shaje mukuru wanje yarapfuye mu myaka 3 iheze ariko n'ubu mpora ndamuzirikana naramukunda mukuru wanje kabisa ntitwari dusangiye na mama ariko yo icyakora hari mu ijuru yakomeza ruhuka amahoro ndazi neza ko ari ahantu heza rero kuko yo nibutse ko yateka tukava ku ishure byahiye canke nibutse ukuntu yangira inama ariko bana b'Imana ijambo ry'Imana ngo twisunze amabwirizo Imana itubwira gukunda uwo ari we wese naho wari mu muryango ariko umuntu adakunze mama wiwe kuko hari abantu badakundana ba mama wabo umuntu adakunze mama wiwe canke ngo akunde uwo bose irere rimwe uwo bavukanye yokunda bajya abandi bo ku ruhande nkuko Imana bishaka oya rero turakwiye gukunda bene wacu turakwiye gukunda abakuru bacu batoyi bacu kuko ugiye kubiraba hari ibintu twagiye dufashanya mu muryango mukuru wawe waravutse yaraguhetse yaragusigarana mama yagiye kuvoma yaraguronderera utwujya urazi ko abavukana vraiment baritanaho gose rero ntumurungike hereza amahera yawe kuri mwene wanyu no ku mugenzi ariko tubanze duhe bene wacu no ku bagenzi bacu bene wacu ndazi yaburaza kumbwira sinzi wigera kuze kumbwira ngo urase kumasha ngo gusa ngo nibavuga ko napfuye ngo ayisanduku yo izo yatanga ariko nibyo mu muryango mugabo gusa biravana sinoza kuvuga ibyo mu muryango wanje cyane mugabo mu miryango uko bimeze hamahera mwene wanyu nyimba abana biwe batariko baraja ku ishure ukaba ufise uburyo barihire baje ku ishure bishobotse barondere no mabashure yo hanze baje kwiga hanze n'abagenzi rero hereza amahera yawe n'abagenzi n'abana babo baje ku ishure hako agwira ingese musi yibuye akaruhira kononekara ngo hako ayo mahera agwira ingese musi yibuye ngo akaruhira kononekara kiriya gihe rero bayabika mu mabuye no mu mahembe no mu ngata ubu rero benshi bayabika data wanje muri za mu mabanki muri za kopeke za kadebu mu Burundi kopeke mu mabenki bakana ufiseyo uko uyafise kose baza baranakungukira mugabo nubwo biruko nubwo data tazogwira ingese muntu uze musi y'amabuye ajyanye nari mu mabenki nyimba ufise y'ibihumbi 10 gukura mu gihumbi kagiye hamwe wanya karumbika abana ku ishure ntacyo byica gukura mu gihumbi canke bibiri ugahereza umworo umukene ujya mu bari bo mu kibano ujya wumva hangayitse abana biwe bakaza ku ishure cyangwa ukaza kumuvuriza umwana cyangwa ukamufasha mu burwayi bwiwe cyane mu gihe k'inzara nta kibazo Imana irabigushima nutabikora nawe ukishinga kuyazigaziganya uzonapfa yashige yuzuye amabanke hanyuma uze guciga urubanza rubi n'Imana kandi wari gucigwa bwiza ni nka bya bindi twabonye bariko barabwira wa musore ati wibuke ko amaherezo hazorubanza amafaranga rero turonka cyangwa dufise cyangwa iby'Imana duhezagiza twige guhezagira abandi twige guha abandi mugabo
benshi nimuze kubintegerako kuko naho byomera gute sinoronka ayo no kwiza baba bipfuza bose ko nobagirira neza. Nanje ubwanje fise abandi banyitaho canke fise ahandi mba ndiko ndasaba, ariko gusa igikuru nuko twese twumva ibi tukamenya neza ati kugira Imana inyemere, kugira Imana ndayinezereze, ngomba gufasha abiwacu, ngomba gufasha abandi bantu bagowe. Koresha itunga ryawe wisunga amabwirizwa ya Rudasumba. Aleluya, ngo koresha itunga ryawe wisunga amabwirizwa ya Rudasumba. Urumva rero ko Imana ishaka ko iryo tunga dufise turikoresha twisunze amabwirizwa y'Imana. Ukurikoresha hariho abatunze byinshi batokwiyumvira n'umuntu ngo bamuhe n'igiceri cya 10, n'abandi batacyo badatunze byinshi atanicyo bafise wanashaka bafise duke dubaho badusangira n'abandi kandi bakumva baranezerewe. N'abandi batunga byinshi mugabo babitunganye mu ruho n'umwivira n'amaganya n'agahinda. Ariko Yezu ati narishonje warampaye, uko azobwira babandi beza nimuze batoni ba data mu runtu bwami mwateguriwe. Narashonje murangaburira, nari kavantaro mwarampaye indaro, nari inyotewe murampa amazi, nari mwibohero mwaraje kundaba, naragenda gusa muranyambika. Ubwo rero ayo niyo mabwirizwa ya Rudasumba. Yezu rero yarayatubwiye ingene tugomba kubikora. Ntiturundarunda amatungo turapfa tukayasiga, nta nuwo bayahambana. Ariko niwagerageza ugafasha bagenzi bawe, ni inzira nziza uba uri kuricira inzira nziza yo kuzobana n'Imana. Rya jambo ry'Imana duheruka ryavuze ati nubwo woramba ukungana iki mw'isi, ariko wibuke ko umubabaro uzoba muremure gusumba imyaka womara hano mw'isi. Gutyo rizokugirira akamaro kuruta inzahabu. Ngo niwafaresha rero boro, niwakoresha itunga ryawe wisunze amabwirizwa y'Imana ya Rudasumbwa, ngo iryo tunga rizokugirira akamaro ngo gusumba ibyo wakoze, ayo mategeko wumviye y'Imana ukabikora neza. Ngo gutyo ngo bizogusumbira, ngo bizokugirira akamaro ngo kurusha inzahabu. Abantu bafise inzahabu bisasira, bajyama mu byuma by'inzahabu, bajyama mu bitanda, bajya mu mawese y'inzahabu, bagize iki? Bapfa babisize bangana iki? Yaba twabona hisi kiragenda canke yaba twatahura urupfu ingene ibintu bimeze, tuba duca bugufi tukubahana. Ariko Imana dutabare cyane. 12 haravuga ngo pfundikirira intabaro y'aboro mu bigega byawe, niyo izogukiza ibyago byose. Ngo pfundikirira intabaro y'aboro mu bigega byawe, niyo izogukiza ibyago byose. Ngo pfundikirira intabaro y'aboro mu bigega byawe. Mbega mu yindi mvugo Imana iravuga ati kujya uzuraho abantu, ubaha abantu, wajya niho uburi kurapfundikira. Si ukuvuga ko uca ufata ikigega, ariko nabwo kandi byoshoboka. Reka tubivuga uko birashoboka gufata ikigega wimbuye amagunira 10 y'ibiharage, ukavuga ati igunira rya 10 canka aya magunira 2 reka ndayashire ku ruhande, nirabona umworo nzozana kamatako ndamuhereza, canke nzoza nabikora ko nteka nje muri abadafise kigemurira kwa muganga. Gutyo ukaba warabigeneye aboro, ntube mu bisesagure ngo ubonye ubitagaguza uko. Oya, umenye uti ukariko ibyo ari byose je ndabana n'umuntu runaka w'umukene, kandi namushira byinshi bimara bigurisha kubera arafise ibindi akeneye, cyane se nina bimushira barabimwiba kuko ari umukene, ukaca uzura mushira basi dukeduka. Icyo ni kimwe. Iyindi mvugo nukuvuga uti nyimba uri kuraha aboro,
nimba uri kuraha abantu bagowe uri kuritwararika niko gupfundikirira mu bigega kuko uri uraziganya mu ijuru uri kuregeranya itunga ryawe rizaguha uburenganzira bwo kwicarana n'Imana, bwo kuzobona Imana, bwo kuzoba mu ijuru. Niko gupfundikirira mu bigega byawe. Ibyo ukora byiza ubu uri kuregeranya ubutunzi buzokugeza mu ijuru. Dukore neza, tugirire neza abagenzi bacu kugira ntituzocigura urubanza rubi n'Imana. Haleluya, amen. 13 ariko kanyuma haravuga ngo izokurutira inkinzo ikome niwumva se zafashanyo bigega twapfundikiriyemo ya ntabaro y'aboro ngo izokurutira inkinzo ikomeye, ngo izokurutira inkinzo ikomeye, ikurutira icumu riremereye, ngo ikurutire icumu riremereye mu kukugwaniriza umwasi, ngo mu kukugwaniriza umwasi. Mu yindi mvugo, igihe uzoba hariho abantu bashaka kukugirira nabi, kubera Imana izokwibuka yo ujya n'ukuntu agira neza, oya sinomukura kwa amaboko yanje. Imana ikwimane. N'abantu bangana iki abantu bategura kwica nk'umuntu, bagategura kwica umuntu hanyuma bikabananira, kandi ubona ari ibintu nyene hari igihe abantu bafata umuntu bakagenda wanashaka bakamushira ahantu bakanamwica bakamutabazi ko yapfuye, ariko Imana yamusize ku kiganza cyayo. Abo bantu bagenda bamukubaguye bakubise bagize iki, bagenda hakaza umuntu Imana itumye nk'umumarayika akamusanga aho bamukabukubaguriye, akamutora akamujana kwa muganga, canke akamuha amazi akanywa, canke se abagizi ba nabi bakagenda uwo muntu akabyuka akabandanya kitahira, twaca bamubona bakumirwa. Ahandi abandi bangana iki bafata uburozi bakabushira mu byo kurya, mu nzoga, mu kintu runaka kugira bice umuntu bamuhohoteye, ariko Imana yamenya ikavuga ati ujya n'umukozi wanje, ujya aranyubaha, ujya aranyemera, ujya arakorera neza abagenzi biwe, arafasha aboro, arafasha imfubyi. Imana ikamurengera, ikamutabara, ikamukura muri izo ngoyi. Niko kuko rero bavuga ngo izokurutira inkinzo ikomeye, Imana izokugwanirira. Aha nca nibuka byinshi jewe, nca nibuka uko Imana yagiye inkura mu bantu babicanyi, nkibuka uko Imana yagiye inkura mu bariko barandoga, nkibuka ukuntu Imana yagiye abantu baza kungota ngo banyicire mu nzu, hagaca haba abandi bantu Imana ikoresha ati ntimumwica. Ibyo byose kubera iki? Kubera Imana ibigufise ku mugambi, iba yibuka ko wigeze kugirira ikintu umuntu runaka. Haleluya. Kugira neza nukuri, kugira neza ni ikintu cy'agatangaza. Kugira neza bajya baguhigira, bajya bagomba kugukorera ikibi, bajya bariko barakuroga, basigara bamaramara bibaza ati none ubu akozwe muki, ubu ni giki, tapu ubu ngiye kugereza hanaha makana mukureho, bagacasi hejuru bazi ko bikunda, ariko kubera Imana ntibibakundire. Twiyegereza Imana nshuti zanje, kandi burya rero Imana ni nziza cyane. Ibi si ibintu bikomeye Imana biriko iradusaba gufasha abo kugirira neza mu bihumbi ijana, igihumbi kimwe kakigirira neza umuntu, Imana ikanezerwa. Urazi iyo umuntu ugiriye neza umuntu ngo Imana iguhezagira, Imana iguha umugisha, Imana umuntu akakwipfuriza ibyiza, akakwipfuriza kubyara ugaheka, akakwipfuriza
yakakwipfuriza ijuru. Imana ibiriko irumva, Imana ibiriko iraraba. Rero twige kugirira neza abandi. Kumwe babwiye wa musore ati ibyo ukora byose wumva wugaye, wumva yuko atamishatsi biriraja ku mutwe wawe kuko umushatsi kirabura, ariko umenye ko Imana niyo iri hejuru ya byose, kandi umenye ko Imana izoca urubanza, izokubaza icyo wamaze mu isi mu gihe Imana yaguhaye iminsi yo kuba mu isi. Iyi minsi turi ngaha mu isi tuhabaye kubw'ubuntu bw'Imana, kandi Imana ikaduhezagira, ikaduha amatongo turima, ikaduha amaboko akomeye yo kurima. Hari n'ubundi avuka ari kimuga adashoboye kurima cyane, yavutse ku mumama, umukobwa yatewe inda n'umusore cyangwa umugabo acaramwihakana. Umukobwa kubera ingorane n'ibibazo azogira agacata umwana agatogwa n'abandi, umwana agakurira atazi papa atazi mama. Mugabo uwo yatoye uwo mwana mumva atahezagiwe. Wowe uwo mupapa cyangwa uwo musore yateye inda uwo mukobwa, amaherezo yiwe na yahe imbere y'Imana. Ariko burya ndababwire nuko audio yihuse, hariho ibintu bizogorana basi. Ibaze kuba uri umuntu wateye inda umukobwa akabyara umwana, nyamwana akamuta wowe warihakanye uwo mukobwa, kandi urabizi ko yari inda yawe. Umukobwa aracunza agiye kumuta mu yindi ntara wanashaka, cyangwa yamubyaye yamutaye aho nyene aragiye. Uwo mwana w'umukobwa nawene hariho abatashobora no kuzomenya wa mwana wanje yari ubucanke, kuko ujya mwana yagiye arahererekanwa atazi ngo bizogenda gute. Yaba uwo mwana w'umukobwa azobazwa ujya mwana yataye, yaba wewe mugabo uzobazwa uwo mwana yagiye. Mwumvaga abana b'Imana, abantu tutakwiye kureka umutima w'ubunyamaswa kweri, tugaca bugufi imbere y'Imana, tukareka kononera abandi no guhemukira abandi. Imana yo mwijuru dutabare cyane, iduhe no kubitahura cyane. Tugeze ngaha mwarahezagiwe n'Imana, umukama bahezagire. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.